Alvin icambu ciwe hariho amajambo yavuze tijewe narihuse kumbure erega basi dufate Alvin muri imyaka ubu arimo niho hari hageze rero ko arondera umugore mugapana ko yubaga hari hageze ko arondera washira mu rugo kuko erega yatwaye umugore akiri muto sivyo yatwaye umugore akiri muto Alvin yarongoye agifise amaraso ashusha Alvin ntihari bwagere urabona uri umustar uririmba uzwi wana nka Big Fizzo yarongoye hageze yakoze mariage hageze akuze ubwo bushuhe bwose yarabuciyemo yarahejeje mugani wambwira yuko nk'umuririmbyi nka Rinoji canke Dramati yokora mariage yoba yihuza cyane yo bana isinijo umva ntiyo wakoze mariage ahubwo yo bashatse kubimeza abantu yuko ayikoze ariko ingeso za hariya ntazazohiba zizoguma zibandanya kandi iyo umuririmbyi yagize mariage akiri muto nibaza ko muri kariyeri yiwe hari ibintu bifa couple rero ya Tasha Oda na ALVIN SMITH ibaye we yakira gute bibona gute Bon bari sawa bari sawa ariko noremesha na Tasha Oda kuko ntiyo ba ari uwa mbere canke wa kabiri hari benshi bahaciye kwa Alvin sinoca ndamuremesha ngo azacahagarara ngo arafise umugabo no sino muremesha vraiment kuko kuvuga yuko iyo cahagarara akavuga ati je ndafise umugabo kuburyo naho yobona nka Alvin ari kumwe n'undi mukobwa ngo ashwane wapi kuko nabari bahari bisaba kuyakira musaba gukundanye n'umustar bisaba gukomeza umutima none ibi bintu byo bavuga ngo kuna n'abastare ibintu baguma kuri rezo sociaux bagapostinga bavuga ngo twahebanye ibi bintu harabatama badukurikirana bafise abakobwa babo nta kintu gituma abaririmbyi icizere kigabanuka kwa aba bantu badukurikirana nico nari mfise nico nza kukivugaho eske muhebanye n'umugore ni mpaka mu bujane kuri rezo sociaux si mpaka ntibinakenewe ahubwo kuko igihe mwahura mwaravuganye ukwanyu sivyo muradragana ukwanyu murakundana murapangana mariage twe tutabizi sivyo nishire mu kibanza c'abafana ntibikenewe yuko abafana twebwe tumenye ko mwahibanye bacavuga ati babaririmbye ntibakundana none kwandagaza voilà none ubu Alvin yo turikira umutama w'abandi ngo agiye ngo gutanga inkwano bamuha umukobwa wabo ucavuga ati none oya Nirna nuwambera aciye kuri réseaux sociaux ko yakundanye na Alvin aba bakobwa bandi ntibaciye ku réseaux sociaux bagiye barakundana na Alvin sivyo mbega ubu umuvyeyi wa Oda Tasha Oda yoba ariko yiyumvira gute yuko yobagira kundana na Alvin entre tangaho sinibaza ko babana kuko biragoye kwakira umwana wagiye kurongorwa n'umustare ngira ndabasubiremo mu gihe ubuzima bwabo buriko buraca ku réseaux sociaux ntibibaho nibadupfa babyakiriye bazobakoma bababona yuko mwebwe murabavayo muraba escroc ni muzoba muzanya umva muzoba mushatse kubicira carrière yabo mu bisanzwe fata umwana w'abandi nimba by'ukuri wamukunze mushire mu rugo umubwire ukure tije voilà Roriro urazi Roriro ndamukunda Roriro yarabaye hiti Roriro twaramukunda kandi n'ubu turamukunda Roriro ikintu ndamukundira kimwe gusa arubaha umugore wiwe ibintu byose ubusazi bwose uzobukora ubukorere mu gahinga ntuzoze kubukora umugore wabona canke ngo hagira umuntu aza kumubwira nawe je nibaza ko ikintu twogera kubwira abaririmbyi canke twigisha abaririmbyi gukundana si bibi canke kurongora si bibi ariko bikore mu gihe uri yangaje mu gihe wumva ko ivyo bintu by'ukuri ubirimwo kandi ubishoboye kandi ugomba ubikore kubera amabanga yo kubaka nagatangaza aranagoye cyane aragoye bene wacu sawa gutuma umwana umwe murashobora erega ikintu je mubake carrière solo yanyu nubona ali promoter hari ikintu kibakanga n'ubungira ndakibasubiriremo niyabona amafaranga ari karinjira aba diaspora babaye benshi sivyo ama concert yabaye menshi ngira nkore mariage bro ubuzima icambere burahindutse si bwa bundi umugore wawe ntuzi ukuntu yakuze ntuzi ivyo yahora ajya ntuzi ivyo yahora akunda siko ntuzi ko yahora agombora ku kwezi canke mu ndwi zibiri azokenera igitenge
ibitenge by'ubu birazimvye ntazo kuwambarira agashwashwa bas ntubona ubu buzima bw'abastar ngira ndabibasubiriremo mu myaka murimwo siyo kugira mariage niyo kubaka kariyeri yiwanyu siko uzuhengero ni muri Hello guys, mamete neza so neri Carlene alu comme d'habitude Miss Mafsai gwamenye msumeno maso yinyana. So guys, nkaba narinda bakumbuye. Entre-temps namwe nkumbuye. Siko. Ya behind the camera ndi kumwe na Liam Promoter. So guys, mumeze neza. Chema ari nyuma ya kamera kama kawaida. Haru nizera ko mumeze neza. Meze neza from. Abadukurikirana mwese nizere ko mumeze neza. Twe turashima wowe utameze neza. Nukwa musenga ushima Imana. Ati ndamusengere. Ikintu cyo gituma atamera neza. Ibibazo urimo bizohera. Mwe wese mudukurikirana turabakunda cyane. Aho muherereye hose mu Burundi mu mahanga. Ni kwa kundi nyene. Yes, no munsi rero twaje mu bwami bwo aru photography no kumugomera. Aru photography. Ari umeze gute none? Sava meze neza kabisa ndashima. Weekend yari imeze gute? Byari bimeze gute? Weekend yari imeze neza. Burya ikibazo ngira weekend igeze. Ndagira ikibazo cy'abantu mira kuja kurya. I go from. Nizo message za mbere zimbera nyinshi. Ndogenda gufungura. Kuko barazi ko nkunda gufungura. Sinipanira. Ndakunda gufungura. Yego from. Aru photography byari bimeze gute? Aru photography weekend mwakoreye hehe byari bimeze gute? Weekend twakoreye Nyabugete. Yego. Byari bimeze neza. Yego. Duhamagarira abantu vendredi samedi. Hose twakoreye yego. Twakoreye Nyabugete Carama. Twongera twibutsa abantu bose badukurikirana ko muri aru photography dusangwe dufotora cyane. Yes. Turakora amafoto, turakora imanza, turakora ziteye igomwe. Ibintu byose biri arakora ya video turabikora. Yes. Turagutumiriye. Wewe nawe uzoze kutwitura tuzokwakira neza. So ntitubatevye, ntitubayambire ari umunsi tuganira kuki tuza kudepata kuki. Ku muziki ndundi muri rusange. By the way nabonye amafoto yawe ariko arasirikira yo ku munsi wa kane. Muri mwara baririmbye benshi bijya bintu byari biki ushobora Bon, yari première édition. Ego yari yabaye mu bisanzwe tugahurira abastar canke aba journaliste canke aba influencer muri rusange tugahurira hamwe tukaraba ico duteza imbere ico twahagararirako kugira ngo dushimikire ko kugira ngo turabe ukuntu twotera imbere muri rusange mu bisanzwe tuvyigire hamwe turi kumwe ukuntu umuziki wotera imbere ikibangamiye umuziki ndundi nico twako turigago yes naho hatashitse benshi narabonye niho wari wibereye kabisa niho ariko ibintu byagenze neza nuko nyene hari akantu kashatse kuvurugana tu sawa nuko kihanganira so guys umunsi tugomba tuvugane kuri showbiz ndundi tumaze imisi zisirikira mu weekend mwarabonye showbiz ndundi nyinshi twarashoboye kubona nka ALVIN SMITH twarashoboye kubona indirimbo z'abaririmbyi batandukanye biwacu bakoze abo bose ni ibintu tugomba dukorere ko tuvuge tudebate ukuntu twebwe twabibonye nawe ufise ukuntu ushobora kuba warabibonye narabibonye nawe urashobora kuvuga icyumviro cyawe muri commentaire ukavuga ati guso turabaye ikaze mwese nibaza ko mudukurikirana mu cy'ubwenge namwe mushobora kuba muzi ibintu by'umuziki dutangure kwa ALVIN SMITH. ALVIN SMITH inyuma yo guhebana umugore yarapostinze aravuga nti mba nitayemo ikindi cyana je nta kugotwa. Ya poste warayibonye? Narayibonye na video narayibonye. Tugirira dukurikirana ubona gute bijya bintu kuri ALVIN SMITH nico gihe yari yihuse canke? Bon, jewe kuri kote yiwanje novuga ko yihuse. Kuko Radi muri kuva twese tukiri batoyi tukiri muri age yo gushuha nyene just yo gukundana n'abana muri quartier
ufise umusheri sivyo muhebanye sivyo kuva kera wararindira kwanza amezi angahe canke hafi umwaka ukabona kurubona umusheri umva ucumengo Alvin ariko Alvin Smith yaravuze ko n'umugore we bahebanye kuva kera yarabivuze bimaze igihe gito ahubwo nta mwaka urimo ahubwo ubizi kubera ko yavuze igihe kirekire ahubwo abitangaje ahubwo ateba ivyo rero nivyo nshaka kuvuga abafana ntibe bitahura kuko abafana bakonta ujya mwanya yabipostinze yuko ariho bahebanye ntibatahura yuko bahebanye kuva kera utari muri uyu muziki niyo mpamvu mu muziki ndani muri industry hari udukino twinshi twinyegeje rero udaciye uca ubwenge wiyumvire eswe kubereka abipostinze ubu atayipostinze kera kumbure yari kasaba pardon cyangwa umugore kasaba pardon birananirana acabona ati bon naguciriyemo Alvin Smith wenyene ibiganiro yatanze aravuga nti je umugore wanje nta makosa afise oya gusa ahubwo nije ngorana wenyene ubwiwe c'est vrai ijya video narayibonye ivyo nanje ndiko ndavuga ati wasanga kuri kote yiwe wasanga yo yari karasaba imbabazi inde Alvin asaba imbabazi umugore urumva bon ivyo ni vyinyegeje nyuma je nivyo ndiko ndibaza siko wasanga yo bari karasaba imbabazi akabona ati birananiranye biranse ntari bumbabarire reka ndabiposting ndabipubliye yuko je twahebanye urumva Alvin akamujya avance voilà urumva akaca yitanga urumva kuko erega muri rusangi ntivyoroshe kubana n'umugore akurusha amafaranga Alvin Smith aravyemereye ko amurusha amafaranga bien sûr acagumagirane mu bisanzwe twebwe abagore turafise akantu ko kwigenza je nanje ndumukobwa sivyo ndazi ikintu jewe na jewe ubwanje mfise amafaranga kurusha umugabo hari igihe yogendera ku mategeko yiwanje kuko na jewe ubwanje ndiyizi mfise amafaranga kurusha umugabo ndakurahiye hari umwanya yogendera ku mategeko yiwanje kuko sinaba nkorera amafaranga menshi jewe ubwanje ninjiza amafaranga menshi sivyo nawe afise nka alimentation yirirwa yicayemo ngo yoza nkanga nzi yuko ku kwezi inzu hageze kuri hinza zora bajewe deja ngaho n'umugabo ubwiwe arigaya acaza aricisha bugufi mu rugo urumva usanga umugabo ariko agendera ku makondisiyo atariyo siko muri rusangi umugabo acaba umugabo w'imbwa kubera ko agenda ntazoba akibaye umugabo w'inshingano ziwe mu rugo kuko umugore niwe azoba abaye umugore mugabo muhira none tukiri ngaho nyene ko Alvin Smith yoba yase izo condition voilà ahubwo yanse kuba umugabo w'imbwa sivyo kandi Alvin Smith avuga ko wewe ari ingeso mbi attention ari kudashoboka kwiwe arashobora kuba yabivuze muri iyo sense sivyo arashobora kuba erega mbenda kubaze okay nirna agiye hariya yamara igihe kinini sivyo Alvin n'umusaha arafise udukumi twinshi ino mu Burundi tuguma tumwandikira sinibaza yuko yoba kijijwe cyane yo yoreka kubishura canke kuba kubita muguri fresh sivyo ivyo umugore wabimenye byihanganira none ni kuri amakoni cyangwa ugasanga yaramaze kubimenya canke yarabamaze kavuga ati Alvin Smith rero reka ndeke kubabaza umugore wanje okay akamubwiza ukuri ati jewe bujyare Alvin Smith kumubwiza ukuri yagize neza rega kubaho mutazinanye navyo nibibi kuko hajya ukuri tous les jours kurababaza ubwije ukuri umuntu ategerezwa kubabara kandi ababaye umenye yuko ahubwo ni wagukunda rero ikindi kintu ngena ndakubaza twarabonye Diamond na Zushu bagendana nk'abari muri rebo nk'umuntu nka Diamond afasha Zushu twarabonye basohokana nk'umusheri ibi bintu byo gutangaza bibaye kuri Alvin Smith na Tasha Oda ko basanzwe ahantu hose usanga bari kumwe n'ujya munsi le jeudi twari kumwe barazananye sivyo byo gutangaza byo bari byiza uzi impamvu bitontangaza erega Alvin icambu ciwe hariho amajambo yavuze tijewe narihuse kumbure
none erega basi dufate Alvin muri iyi myaka ubu arimo niho hari hageze rero ko arondera umugore mugapana ko yubaga hari hageze ko arondera washira mu rugo kuko erega yatwaye umugore akiri muto sivyo yatwaye umugore akiri muto Alvin yarongo yagifise amaraso ashusha Alvin ntihari bwagere urabona uri umustar uririmba uzwi wana nka Big Fizzo yarongoye hageze yakoze mariage hageze akuze ubwo bushuhe bwose yarabuciyemwe yarahejeje mugani wambwira yuko nk'umuririmbyi nka Rinoji canke Dramati yokora mariage yo bayihuza cyane yo bana sinijo umva ntiyo wakoze mariage ahubwo yo bashatse kubimeza abantu yuko ayikoze ariko ingeso za hariya ntazazohiba zizoguma zibandanya kandi iyo umuririmbyi yagize mariage akiri muto nibaza ko muri carrière yiwe hari ibintu bifa couple rero ya Tasha Oda na ALVIN SMITH ibaye we yakira gute ubibona gute bon bari sawa byo bari sawa ariko noremesha na Tasha Oda kuko ntiyo ba ari uwa mbere canke wa kabiri hari benshi bahaciye kwa Alvin sinoca ndamuremesha ngo azacahagarara ngo arafise umugabo no sino muremesha vraiment kuko kuvuga yuko yo cahagarara akavuga ati je ndafise umugabo kuburyo naho yobona nka Alvin ari kumwe n'undi mukobwa ngo ashwane wapi kuko nabari bahari bisaba kuyakira musabwe ukundanye n'umustar bisaba gukomeza umutima none ibi bintu byo bavuga ngo kuna n'abastare ibintu baguma kuri rezo sociaux bagapostinga bavuga ngo twahebanye ibi bintu harabatama badukurikirana bafise bakobwa babo nta kintu gituma abaririmbyi icizere kigabanuka kwaba abantu badukurikirana nico nari mfite nishanza kukivuga eske muhebanye n'umugore ni mpaka mu bujane kuri rezo sociaux simpaka nibinakenewe ahubwo kuko igihe mwahura mwaravuganye ukwanyu sivyo muradragana ukwanyu murakundana murapangana mariage twe tutabizi sivyo nishira mu kibanza c'abafana nibikenewe yuko abafana twebwe tumenye ko mwahibanye bacavuga ati babaririmbye ntibakundana none kwandagaza voilà none ubu Alvin yo turikira umutama w'abandi ngo agiye ngo gutanga inkwano bo muhu umukobwa wabo bacavuga ati none oya nirna nuwambera aciye kuri réseaux sociaux ko yakundanye na Alvin aba bakobwa bandi ntibaciye ku réseaux sociaux bagiye barakundana na Alvin sivyo mbega ubu umuvyeyi wa Oda Tasha Oda yo bariko yiyumvira gute yuko yo bagira kundana na Alvin entre tangaho sinibaza ko babana kuko biragoye kwakira umwana wagiye kurongorwa n'umustar ngira ndabasubiremo mu gihe ubuzima bwabo buriko buraca ku réseaux sociaux ntibibaho nibadupfa babyakiriye bazobakoma bababona yuko mwebwe murabavayo muraba escroc ni muzo bamuzanya umva muzo mushatse kubicira carrière yabo mu bisanzwe fata umwana w'abandi nimba vy'ukuri wamukunze mushire mu rugo umubwire ukure tije voilà Roriro urazi Roriro ndamukunda Roriro yarabaye hiti Roriro twaramukunda kandi n'ubu turamukunda Roriro ikintu ndamukundira kimwe gusa arubaha umugore wiwe ibintu byose ubusazi bwose uzobukora ubukorere mu gahinga ntuzoze kubukora umugore wabona canke ngo hagira umuntu aza kumubwira nawe je nibaza ko ikintu twogera kubwira abaririmbye canke twigisha abaririmbye gukundana si bibi canke kurongora si bibi ariko bikore mu gihe uri yangaje mu gihe wumva ko ivyo bintu by'ukuri ubirimwo kandi ubishoboye kandi ugomba ubikore kubera amabanga yo kubaka nagatangaza aranagoye cyane aragoye bene wacu b'abaririmbyi sawa gutuma umwana mwe murashobora ku erega ikintu je mubake carrière solo yanyu nubona ari yam promoter hari ikintu kibakanga nubungira ndakibasubiriremo niyabona amafaranga ari karinjira aba diaspora babaye benshi sivyo ama concert yabaye menshi ngira nkore mariage bro ubuzima icambere burahindutse si bwa bundi umugore wawe ntuzi ukuntu yakuze ntuzi ivyo yahora ajya ntuzi ivyo yahora akunda siko ntuzi ko yahora agombora ku kwezi canke mu ndwi zibiri azokenera igitenge ibitenge vy'ubu birazimvye ntazo kubambarira agashwashwa bas ntubona ubu buzima bw'abastar
ngira ndabibasubiriremo mu myaka murimwo siyo kugira mariage niyo kubaka kariyeri niyo kubaka kariyeri yiwanyu siko uzuhengera uri muri 40 combien amaraso yiwazo bayatanguye kugira iki guhora ucukora mariage umusitari hajya ntasaza akore mariage ariko arajya ivyo yimbuye bien sûr banzi urime wimbure ugire stoke wutuze akandi kantu twobaterera burya abantu bashikira umuziki ndundi 80% cyangwa 70% n'abakobwa bien sûr rero guys iyo babonye umukobwa warongoye uri muri industry ukacurongora afana bacha kuva kuri kandi so gukundwa nka kuri baratakara ego vraiment banza mu profit bafana banyu banza profit abafana bawe ubagumane kwanza unabereke bon basibonye n'abazohava banavuga ati mbe uyu muntu ntarongora mbe bashi umuntu ntarongora mbe muke toujours oh ndagizunyu ndazanyujya uyaragiye haje uri kuraturuhisha mu bwenge byawe ntidukeneye kubimenya ntidukeneye kubimenya kuko igihe mwadiragana iyo mwamenyaniye ntimwaje kuduha histoire yose ntimwaje kubitubwira bigumane rero mwahebanye ukoraho ubw'indirimbo basi tuvuga ati eyo aka karirimbo shano gakorera na jewe bampevye bagizuku kararyosha baduhesho voilà baduhesho mu ndirimbo ntibaduhesho ku maposti yiwawe ntidukeneye kubimenya ivyo ngo niyo natwahebanye kwa monami ndakurahiye ntidukeneye kubimenya wowe niba ahubwo mwahebanye fumu posta kanuzenya agafoto gashasha uri kumwe n'undi musheri yuko mwahebanye nitubimenye tubone n'uwundi tuvuga ati kumbe Alvin aguma yitamu tudem urumva ntituzokonta ko mwahebanye nibaza ko tumaze gutanga impano zikwiye kabisa zikwiye cyane so guys nibaza ko abaririmbyi dukwiye kuba serious bagakora ibintu biba bikenewe so nabonye ugira post ya Moni ya Frere bandanya widoga sirimwe se kabiri widoga ngo Moni ya Frere Iyo wagize post uvuga ati Moni ya Frere timu yiwe nitanga imihoho kiya cyumviro cyakujemo gute kugira ngo wandike bijya bintu urazi mu buzima naravuze ati je naje ngaha naje muri inda je mfise objectif yo gufasha buri mustar wese azonyikorako n'utazonyikorako nzobona hagwaye nkamenya tuyiyo kwivuza gutya sivyo ikintu cambere no babwira nuko Moni ya Frere ndamukunda sindamwanga kuko je ndinze mvuga umustar simba ndamwanga ahubwo mashaka aho agwaye ahahindure Moni ya Frere agwaye he kudakora ama concert sinzi ko ari we atabishaka canke ari management yiwe itabishaka ariko yaravuze ko agiye gukora concert voilà niho ndiko ndaja ngo ariko arategura ngo concert ngo abafana ngo mumbwire ngo aho no yikorera ni twebwe tukubwira aho uyikorera canke uratutumira ati aha naha hazoba concert kuko je sishobora gutahura ukuntu Mokenzi na Moni ya Frere n'abagenzi Moni ya Frere arafise abagenzi benshi muri industry aba baririmbyi benshi barumvikana na Moni ya Frere eske kubera ko batoshira kumuha strategy bakoresha kugira ngo bakora ama concert canke baronke ayo marché y'ama concert kugira ngo nawe ngayaronke eske ubwabo bararyoherwa babona yuko umugenzi wabo ari down adakora ama concert boss navuga ko ari down kuko hajya udakora ama concert naho ntuburaje hari urundi gwe gutaburagerago Moni ya Frere je nshaka ko zamuka timu yiwe rero tatanga timu yiwe nimba badashoboye nubu ndabisubiyemo ntibibaze ko ndiko ndabivuga ubwoba canke niba navyandikanye ubwoba nubu ndabibasubiriyemo mu ndabe mu maso timu ya Moni ya Frere nimba mutazi akazi canke mwananiwe tanga imihoho Moni ya Frere hari abantu benshi bifuza ngakumufata sivyo hari abantu benshi ngaha bifuza kumufata bifuza kumukoresha je Moni ya Frere ndamufise nga izina ry'Imana no mana isi ni juru Moni ya Frere arazi kuririmba eske rijajwi giwe canke aje ngaha akaryohera abafana basha bamumenya kuvya nadakeneye ama concert nawe ntiyari kwandika kujya kwagira kore concert ahubwo arabikeneye none Moni ya Frere arafise ububasha bwo kwitegurira igiteramo
naho nyine tushatuje bon bibona gute bimeze gute erega aho bigwariye sahandi ni kuri management mbe management yiwe tuvuge ko itazi kwiruka itazi gusatira mbe urazi burya nejo bundi ufise umustar mu minwe yiwawe mumenya kumuvyaza mu musaruro sha kubera ko umustar arashobora kuvetera bivanye na timu yiwe bien sûr hajya yozima kazimangana kubera bivanye na management yiwe mpamvu tuguma tuvuga bino bintu iyo uri mu bihe vyawe uri muririmbyi tuba dukeneye income ivyo washitseko ivyo winjije okay kuko ejo hazoba hari abandi ahuri hazoba hari abandi so uzowashitse kuki none imisi yose Monia Fleur bazogume basohora amahera gusa yo gukora ama video ama audio bakora indirimbo gusa ntiyinjize mbe winjiriza mu ma concert mu ma contrat ariko nta kintu na kimwe ndigera mbona Monia Fleur kiriko kiramwinjiriza ivyo byose ni ibintu bitubabaza kuko nimba jewe mbabaye kubera Monia Fleur nuko ndamukunda nimba ndiko mvuga ibi inye nukubera yuko nshaka yuko Monia Fleur ahindura akagira iki agafata yindi nzira Monia Fleur n'ubu ndabisubiyemo icarika management yawe namba kontra mwavuganye itarahera babwira ati raba ico mufata mugaje we tuvane kuko Monia Fleur ntawe bariko baragushikana n'ubu ndabigusubiriyemo Monia Fleur fata iyindi nzira canke murabe ukuntu muvyigako bahindure uko bariko barigenza birababaje kubona umuririmbyi nka wewe ushoboye uzi kuririmba wicaye atama concert uri kurakora naho wowe ufise amafaranga angana gute sivyo utari kuragaruza sangwe n'ibintu biba bigoye cyane kandi ama video yiwe attention na video ubona yuko y'uburyo bwinshi urabona ko ari indirimbo yamutwaye amafaranga menshi cyane sivyo ariko jewe nushobora kumbwira ukuntu atinjiza abategura ibitaramo nabo kwera ki batamwiyumvirako none bamwimvira ko gute mu gihe management yiwe ari igwaye erega haguma hagaruka management yiwe management yiwe nirabe ikosore please mwebwe erega umuntu avuze buke ntimwumva umuntu asaragaye niho mwumva motif kacusaga umuntu ngo ujye muntu ngo avugana inzigo ngo avugana ishavu ngo avuga kanka none nzoreka gukanka amaguta rimwe bwo muntera inzigo yes ngira wagerageje kuvuga tugire gato tu promotinga indirimbo z'abastari zisohotse mwino weekend iya mbere ngira nkeze Billman Boy na Feedbite Feedbite Double J Billman Boy nibo Double J na Kirikou nukuri ijya ndirimbo ibona gute ku rwego rwahe umuziki w'u Burundi ubona iraryoshe eske bokwama bakora indirimbo nk'iyo nabo hariko ndirimbo itangura umenga ni move voilà indirimbo nkijya sivyo ni nagahiti kweli ijya ndirimbo bokwama just abarivyo bozamuka bakaza barakora amahiti sivyo byukuri bagakora nk'indirimbo zirimwo ziryoshe nka kujya ndababona handi hantu from indirimbo ni kwepa iri ku rubuga rwa YouTube iraryoshe kwa Kirikou akiri ushaka kuja kuyiraba mukayisangiza n'abandi kabisa Tasha Oda wa ALVIN SMITH nawe nyene sasu ujya mukobwa kuva agiye kwa ALVIN SMITH arimwo ego vrem ALVIN SMITH dufate ko agiye gukora ibintu byananiye abari ubona gute jewe ALVIN SMITH n'umukozi n'umukozi ALVIN SMITH agwariye kuba kobwa gusa nukuri akazara kazi aho yavuze ko yikundira inkumi arikundira inkumi kandi ibyo ntawo mujana kandi arikundira ingidi nukuri mugabo ALVIN SMITH aravyikwitwa ari serious mu kazi ico je ndakimukundira ijya mukobwa ubona gute mu myaka ingahe urabona kazomugeza kure ahubwo azoruta bamwe batanguye kera abakobwa kuko Tasha nawe nyene arazi kuririmba sivyo ariko araza ALVIN ni yabandanya ku muriro ariko akamubandaniriza aho nyene akaguma mumfatira hajya nyene
Tasha aracira inzira ahubwo abakobwa asha hariho amazotaruka asimbe kabisa kuko Alvin ari ku kariro na Tasha ari ku kariro tike mitahe ALVIN SMITH hanayikura ALVIN SMITH mitahe yikura he papa asha naturangira clip yo kugwego ni nziza umwana ariko araza neza ni nziza tumusaba ko nawe yoronka ibiteramo ego from kazari muga ALVIN SMITH nibaza ko azogerageza Alvin hajya mu murekera irabibona Alvin arabibona reka tumurindire ko Alvin ndamukunda mu kazi ego from Linoji na Chris MB ngabo badutayemo indirimbo penalty indirimbo yumvise gute indirimbo iraryoshe ifite amasalamu meza ego mu bisanzwe umuziki ndundi uhagaze neza kugeza ubu mwanya nibaza ko atampamvu yo kwitwaza atamufana numwe yo kwitwaza ngo yerere umuziki bagerageje ku abaririmbyi bacu baragerageje gukoraho baragerageje guys foto bakeze baragerageje gukoraho aho naho sometime tuza tuvuga udukosa tumwe no gukosora no gukosora ibindi bintu bahagaze neza ku mahiti muga birumvikana ntawo kosora bakora ama video azimvye bakosora duke bakora ama video azimvye kandi aryoshe turabakeje kabisa turabateye intege mubandanye mukora uko indirimbo ni penalty dusanzwe tuvuga ko Chris MB ari muri lebo ya Crystal Event DJ Pole wasanze amuhagarikiye aho DJ Pole ari serious ujya mu vi nawe ari serious kubikora turabakeje cyane mubandanye mukora so guys tutumirira abakunzi bacu ko mubandanya mudushigikira makuru nibatse kutwoga hari ibintu tutavuze twokongerako nibatse ko atabindi bakoze agahit mwiza miss turabavuze bose Novici yarakoze akaririmbo kitwa Summertime Novici yarakoze Novici ego Summertime naenda vyibagiye sorry Summertime indirimbo ya Alnovic nayo nyene iraryoshe ego from mugende muyirabe samba kabisa mugende muyirabe iri ku rugo rwa YouTube n'indirimbo y'umuririmbyi yitwa Young G yarasohoye indirimbo yitwa Salama so Young G nawe turamukeje cyane nawe nyene turamukeje indirimbo ya Young G Salama iri ku rubuga rwa YouTube mushaka kujya kwiraba nayo ifite amasalamu meza so guys turakunda cyane ciao